Waruzi ko muri Afrika hari umusozi ushobora guhindura ubuzima bwawe mu kanya gato canke mbere ukanahasiga ubuzima? Uyu ni umusozi Kilimanjaro, umwe mu misozi izwi cyane muri Afrika. Ariko kandi hari ikintu gitangaje cyane abantu batigira bavuga. Abantu benshi burira uno musozi kandi bameze neza, ariko kandi kuwumanuka bikaba ikibazo gikomeye cyane. Hari n'abavuga ko iyo ugeze hejuru y'uno musozi umubiri wawe utangura kuguhinduka mu kanya gato. Ariko none nayahe mabanga ahishe inyuma ya kuno guhindura umubiri w'abantu ku musozi Kilimanjaro? Uyu munsi mu kiganiro gitangaje tugiye kwinjira mu mabanga akomeye cyane y'umusozi Kilimanjaro. Tugiye kumenya ivy'abantu baduhishe ku musozi wa Kilimanjaro. Niba ari ubwa mbere unyuze kuri video zacu, ibuka gukanda subscribe ndetse wongera ukande no kunzogera kugira ngo ivyiza n'ibikomeye cyane binyura hano bihore bigushikira umunsi ku wundi. Nikaze mu kiganiro. Umusozi Kilimanjaro uherereye muri Tanzania hafi cyane y'umupaka wa Kenya. Uyu musozi ufise uburebure bwa metero 5895. Menya ko uyu ari umusozi wa mbere muremure cyane muri Afrika. Uyu ni umusozi w'ibirunga ugizwe n'ibice bitatu bitandukanye. Igice cyo hejuru cyitwa Kibo, iki ni igice kigizwe n'urubura gusa. Igice cyo hagati cyitwa Mawenzi, iki ni igice gityaye cyane kandi kigoye cyane, kigora n'aburira uno musozi. Igice cya gatatu cyitwa Hira, iki ni igice cy'amatongo ya kera ariko kandi kikaba kigizwe n'amashamba mato mato. Ariko kandi ikintu gituma uno musozi ucika umusozi udasanzwe ni iki: uyu musozi ni mu gace kigenga cyane, nta yindi misozi biri kumwe. Uyu musozi kandi ufise impande zitatu zitandukanye cyane, ibi bikagora abaduga uno musozi kuko uva mu bushuhe bwo hasi ugaca mu mashamba mato mato yo kuri uno musozi, hanyuma ugashikira urubura rukomeye cyane rwo hejuru kuno musozi. Uru ni nk'urugendo rwo gutembera impande zitatu z'isi zitandukanye, ariko bikabera ku musozi umwe kandi mu kanya gato. Ibi bikaba bishobora gutuma ubuzima bw'umuntu n'ukuntu umubiri w'umuntu wubatse bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane, ugashobora no kuhasiga ubuzima. Ku musozi wa Kilimanjaro ikirere si ikintu ushobora kwizera 100%, kuko mu masaha make gusa izuba riba ririko riraka, imvura igahita igwa, hama ubukonje bukabije bugahita buza. Ibi bituma umubiri w'umuntu ugira ikibazo cyo kwihindura vuba, abantu benshi bakagwa mu ngorane batari biteze mu kanya gato. Ariko iki si ikibazo cy'uno musozi, ahubwo ni uguhindagurika ku kirere bituma umubiri w'umuntu udashobora kuyadawuta mu kanya gato. Iyo uriko uraduga uno musozi uja hejuru, umwuka utera ugabanuka cyane. Ariko ibi wowe ntushobora kubibona n'amaso kuko biba buke buke kandi umubiri wo urabitahura n'ingoga. Iyo uriko uraduga utangura kumva uriko urameneka umutwe, ukagira intege nke, ugatangura kugenda buhoro buhoro cyane uzamuka uno musozi. Ariko kandi ikibazo gikomeye cyane kiza muri kano kanya ni iki: ibi bintu byose byo guhindagurika ko mubiri biza buhoro buhoro wewe utabizi. Iki nico gituma abantu benshi bavuga ko uyu musozi wa Kilimanjaro utwara ubuzima buhoro buhoro. Kuri uno musozi wa Kilimanjaro hari ibice bikomeye cyane vyama bivutswe n'igipfungu kinini cyane. Ibaze ko iyo uri hejuru udashobora kubona mugenzawe muri kumwe kandi udashobora kubona n'iyo utera uja. Ibaze yuko udashobora kubona naho utera intambwe ku bw'igipfungu gikomeye cyane kiri hejuru kuno musozi. Aha n'ahantu ushobora kujana n'abantu barenga 500, ariko ntubone n'umwe mu bo muri kumwe bose. Iyo ugeze hano hantu kuri uno musozi hejuru cyane hari igipfungu, uba wumva umeze nkaho uri mu yindi si kandi ikaba ari isi ya wenyene. Ibisa amayobera adasanzwe, ahubwo ni ingaruka z'ahantu hadasanzwe uba ugeze muri ako kanya. Ku muntu abageze hano muri kano kanya biba ari ibintu biteye ubwoba cyane. Ariko nubwo bimeze uko, abantu benshi bagerageza gushika ku gasongero kuno musozi buri mwaka. Nubwo bigeragezwa na benshi, si bose babishobora. Hari abasubira inyuma bageze hagati kuno musozi, hari n'abaremba cyane bigakomera ku buryo kumanuka bigorana, hari n'abashika hejuru gusubira inyuma bikaba umuziro bagapfirayo. Abashyitse hejuru kuno musozi bavuga ko kuduga uno musozi ari cyo kintu ca mbere kigoye cyane baba bakoze mu buzima bwabo bwose. Ariko kandi womenye ko Kilimanjaro atari umusozi usanzwe. Uru n'uruvange rw'ubwiza n'akaga gakomeye cyane. Iki ni ikigaragazo cy'umubiri n'ubwenge. Abantu benshi baduga umusozi bariko baragerageza kwiga no kuruhura mu mutwe, ariko bikarangira bahasize ubuzima. Ariko kandi wowe reka ndakwibariza aka kabazo gato kandi gakomeye cyane: nyuma yo kumva ingaruka zishobora guterwa n'uno musozi, wo kwifuza kuburira nubwo boguha amafaranga menshi cyane? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Niba ukunda amabanga akomeye cyane nk'aya, ibuka gukanda subscribe kugira ngo inkuru zikomeye nk'izi zihore zigushikira umunsi ku wundi.
ni na hano dusoreje kino kiganiro cyacu naho utaha.